Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse bakunzi b'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru, nongere ndabaye n'ikaze n'ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 16 gushika ku genekerezo rya 29 Nyakanga, mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diocese do Bujumbura akaburungu be ingeze ingingo nkuru ziyagize. Umuryango wa Paroisse Rutongo yo muri Vikari ya Buhonga iri muri Diocese nkuru ya Bujumbura waragabanye Paroisse nshasha yitiriwe Yohani Maria Vianney ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 28 Nyakanga. N'umuryango wa Paroisse Gasura iri muri Vikari ya Muramvya Diocese nkuru ya Bujumbura warashikirijwe Paroisse nshasha ku munsi w'Imana genekerezo rya 29 Nyakanga, ikaba yitiriwe abamaratiri b'i Buganda. Tubafitiye amakuru y'inyigisho muri Paroisse Kinindo, amakuru y'imihari n'imigwi, amakuru y'imibano, amakuru y'inama idasanzwe y'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, eka n'amakuru yo mu yandi madiocese. Utwade kaze nje ndi kuri mikro idoni mu kanya. Ndasubiye kubaha ikaze duhera no makuru kuyugurura no gushinga amaparoisse mashasha. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 Nyakanga niho umwungere wa Diocese nkuru ya Bujumbura yene cubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa yashinga icese Paroisse Rutongo iri muri Vikari ya Buhonga Diocese nkuru ya Bujumbura. Ni inkuru ya Patiri Olivier Ndayisaba. Ibirori vyo kugurura Paroisse nshasha ya Rutongo yaragijwe umwiranda Yohani Maria Vianney byatanguriye ku mwuka y'imisa yarejwe na nyicubahiro umwungere wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervase bashimiye ubusa. Siguro y'ijambo ry'Imana yagarutse ku byaranze umweranda Yohani Maria Vianney, aranamenyesha abakristo ko bagiye kuba umuryango mushasha wikwiye kandi wikwije, bakire abasaserdoti babo kandi kumwe nabo bubake urugo baronse, babatunge nk'ababo nabo babatunganirize nk'ababo nyene. Namwe bakristo ba Rutongo muhero uyu munsi mugiye kuba Paroisse, no kuvuga umuryango mushasha wuzuye kandi wikwije, arico gituma tubaha na patiri mukuru ngo babere umwungere wanyu bwite, mwamana mukagumana aserukira umwepiskopi mukuru ari wasanzwe ari patiri mukuru wa hose, mugabo adashobora kwama yakwiye hose. Ko mubaye umuryango rero muraronsa irembo, muraronsa urugo, none muze mumenye kurwubaka neza muri kumwe n'abasaserdoti banyu, mubayoboka muri vyose, mubatunge nk'abanyu nabo babatunganirize nk'abanyu nyene, kuko nta bandi bafise atari mwebwe. Umwepiskopi yabahamagariye kandi kuba umunyu n'umuco w'isi. Mw'ijambo ryiwe Patiri Yakobo Ndayisenga ariwe patiri mukuru wa mbere w'iyo paruwase yakengurukiye umwungere kandi yemera kubandanya mugamburukira, akanasaba ko yobaba hafi. Azosangira ubutumwa na Patiri Edison Irumva. Kwanashoboye kuyaga na patiri mukuru imisa iheze, yagaragaje akanyamuneza anasaba abakristo b'imvukira hamwe n'abandi bavyifuza ko bofasha mu yubakwa gisengero, abajejwe intwaro nabo bagafasha mu kubaka ibarabara. Ndakengurukira Imana ishoboye guha ingabire ya paruwase iri shure rya Rutongo n'amayandi mashure yarahahuriye kuko baruha cane, none Imana ninahazwe ishoboye kubaronsa ingabire ya paruwase. Icambere twobasaba umwe wese ahari intererano y'igisabisho, kuko Imana iratanga kandi gatanga ku rugero yishakiye muri umwe. Kindi naco twosaba ni intererano y'uburyo. Murabona nta ngoro y'Imana dufise, ko batangoro y'Imana dufise duhimbarizamwo twisanzuye n'ingorane, tujye kuraba ko twoshira imbere, karaba ko twovura. None aho baba bari bakumva bateye akamo, bakumva twatanguye ico gikorwa cyo guhamagara Imana iwacu mu kubaka ihema ry'ibonaniro y'Imana n'abantu, baratuja imbere baraduterera. Ikindi nosaba abajejwe intwaro nuko botuja imbere bakugurura amarembo ibarabara, hakaba nyabagendwa, abantu bakisanzura mu kugenda, abantu bagenda iwabo wabo bakahaza bakagendera kugira ngo nabo bagira ku kanyamuneza k'umuryango. Eka n'abakristo twayaze akanyamuneza ni kose kuko bapfunyirijwe urugendo. Turashimiye Imana yo mw'ijuru, turashimiye Musenyeri wacu aduhaye paruwasi. Twari tubabaye twamanuka ibirometero byinshi tukaruha, benshi twahebye
guteba patiri ataduze ntitwaronka amasakaramentu icururi duhawe iyo ni byiza cyane turabishima tubishima turashaje kandi twari twaranamugaye ntitwari tukije muto twakena amasakaramentu tukicara turifuza yuko boyikora na jewe sinkirima ariko rero ndoza agafaranga terera misiyo kugira ibeho nk'uko biri mu ngingo y'umwepiskopi iyishinga iyo paruwasi ikukira intara y'ubutumwa ya Buhonga ikabigizwe n'ibisata 8 bikomoka hanini kuri paruwasi ya Mutumba n'igisata kimwe kiva kuri paruwasi ya Karinzi mu Rutongo. Patiri Olivier Ndayisaba ku bwa Sedicom. Arakoze Patiri Olivier Ndayisaba. Tukiri mu makuru y'amaparuwasi mashasha nyene indirimbo zo gukengurukira Imana ko bagabanye paruwase nivyo vyaranze inkuka y'imisa yo gushikiriza icese paruwase Gasura umuryango wo mu Gasura hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 29 Nyakanga. Ibirori vyatangujwe n'urugendo rwavuye mu ngoro y'Imana ruganaho bari bateguye guhereza inkuka y'imisa. Iyo nkuka y'imisa ikaba yari irongowe na nyir'icubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura ariko muri cegera ciwe Musenyeri Anatole Ruberinyange abasaserdoti batari bake ivyariho vy'umwepiskopi mu ntara ya Muramvya abari mu nzego zirongoye igihugu iz'umutekano na gisirikare mustanteri w'intara ya Muramvya imvukira za paruwasi Gasura n'abakristu batari bake. Patiri Petero Karaveri Ndayiragije icariho c'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya yarahaye ikaze abitavye ibirori ati ndi niteka ntangere ryo kubakirana akanyamuneza muri paruwasi Gasura iri muri vikari ya Muramvya mushike mwisange Imana ibaha amahoro y'umutima na y'umubiri mumererwe neza ngaha mu Gasura. Acagira ko asaba umwepiskopi wa diocese nkuru ya Bujumbura kurongora igisabisho c'inkuka y'imisa no kubagabira paruwase. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana nyir'icubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa yamenyesheje abakristu ba paruwase Gasura ko babaye paruwase nshasha bakaba bemeye kuba ibiremwa bishasha umuryango mushasha utakira igisata gihetswe n'abandi. Bakristu ba Gasura tambuye tugire paruwase nshasha nimumenye ko mugiye kuba paruwase nshasha kuko mwemeye kuba ibiremwa bishasha no kwemera kwigishwa hanyuma mukabatizwa. Mwarabaye ibiremwa bishasha ntimuze murote mwigenza nk'abandi bose. Mugiye kuba paruwase no kuvuga umuryango mushasha utakira igisata gihetswe n'abandi mugabo umuryango wuzuye kandi wikwije. Inyuma y'insiguro y'ijambo ry'Imana Musenyeri Anatole Ruberinyange cegera c'umwepiskopi wa diocese nkuru ya Bujumbura yarasomye ingingo itangaza icese ishingwa rya paruwasi ya Gasura ryanditswe na nyir'icubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa. Abakristu ba Gasura bakaba bakiranye akanyamuneza iyo ngingo. Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa akaba yagenye Patiri Petero Karaveri Ntahondereye kuba patiri mukuru wa paruwasi ya Gasura. Inyuma y'inkuka y'imisa twaregereye patiri mukuru wa paruwasi Gasura akaba yashikirije akanyamuneza yongera amenyesha ingene yakira ubwo butumwa bushasha n'ibikorwa afitiye paruwase. Ari kuri mikro na Patiri Dieudonne Niyibizi. Nimva neza cyane kandi nabwakiranye umutima uciye bugufi kandi umutima ugamburuka nkaba nabonye abakristu akanyamuneza bari bafise kagaragara kagasesekara no mu maso habo. None ibikorwa bikuru mubona mugiye guhera ko turabona ko atangoro y'Imana hari kumbure kandi ni nakure byo bari nk'ibihe makayi maze ngaho byo maze kwitegurira. Kimwe urakivuze ariko kiza kigira kabiri kuko icyambere no kubaka imitima y'abakristu kugira ngo babandanye batera imbere mu bukristu no mu bweranda nico twese duhamagarirwe. Hanyuma kandi kuko abakristu bari banyotewe paruwasi bakanyoterwa abasaserdoti bagire ibirometero byinshi cyane birenga 15 bagenda ku paruwasi. None rero tugiye kwihutira cyane kubaronsa ibyiza by'umukama. Naramaze no kubabwira yuko mu butumwa bw'umusaserdoti gutanga ikigongwe c'Imana imisi yose mu gatondo igisabisho c'inkuka ya misa giheze tuzokwama dutanga isakramento ry'ikigongwe. Hanyuma ikindi naco nico ca kabiri mwavuze nico kubaka ingoro y'Imana kugira ngo turonke ingoro y'Imana yagutse nini dushobora kuninaharizamwo Imana neza. None rero ndatumiriye abo bose bafise ico bishoboje boshobora no gufasha abandi kugira ngo baze dushiramo inguvu kubaka umuryango wa paruwase Gasura.
na patiri mukuru wa paruwasi Munanira Patiri Deo yaragaragaje akanyamuneza arashima ko iyo paruwasi ibonetse kuko urugendo rwari rurerure ndetse ko bamwe bahitanywe n'inzuzi ngiye bariko baraja muri paruwasi ya Munanira. Uyu munsi nkuko mubivuze n'akanyamuneza ntangere kuko nasanze n'abahanze kwashika bamye bayisaba azishika sobananya dusaba none umunsi kwa Munanira n'akanyamuneza kubona paruwasi ivutse kuko urugendo rwari rurerure birometero 14 n'amasigusare ye ku murehe bashikana 200 none urumva yuko urugendo ruba runini kandi benshi baratwagwa nkuko mwigeze kuvyumva harabanyagirwa hari n'abatari bagishikayo twaza turagerageza tuza tushikino ubu n'ukuri n'akanyamuneza ntangere kandi ku bakristo bose bimunanira nagasura aka karere murakazi mwari musanze muhajejwe ibintu bikuru padiri mukuru yo kwihutira kurangura kugira ngo afashe abakristo ni nk'ibihe na masakrament akigisha abakristo kuhurumbira amasakrament akigisha abakristo kuza mu misa keshi hanyuma akabegera aho bari kuko ariho benshi bari kure naho ivutse hariho abatama n'abatamakazi nkuko yabivuze hanyuma bakitwarikana bagira urukundo hagati yabo hanyuma bagakunda n'abasaserdoti na paruwase yabo ivutse uyu munsi. N'abakristu baragaragaje akanyamuneza nk'umushinga ntahe Filipo Nzobonariba yaragize icashikirije kubona bagabanye paruwase nshasha ari kuri mikro na Patiri Dieudonne Niyibizi. Abakristu bo ngaha muri paruwase nshasha yagasura yavutse no munsi baranyotewe imyaka yende kuronka paruwase ubwa mbere nifatiye ko ku myaka 35 mfise nabatirijwe paruwase ya Gitongo yari muri vikari ya Gitega hanyuma amashuri haba mu mwaka wa mbere mato umuntu yaheze ico gihe yaja mu Gitongo murumva ni kure cyane uvuye ngaha ni hafi kilometero 200 ngo twagize amahirwe mu 62 paruwase Munanira irumvikana paruwase Gitongo igice cha paruwase Gitongo no kuvuga mu Gasura hacakukira Munanira camubona rero ico gihe kirisu baragamburuka kora mu Gitongo baragenda hanyuma mahirwe yandi mu 91 nyakubahwa Musenyeri Simoni Ntamwana ariwe yaramutswa diocese ya Bujumbura basigari diocese nkuru niho yaza imunanira hanyuma arashika mu Gasura arabona urugendo agize arumva ikigongo n'impuhwe abakizo mu Gasura niho yagenda ashinze ati aha ye kwashira paruwasi hanyuma mu nyuma byaratinze kubera byavuye bikurikira nta numwe atabizi mu 97 Musenyeri Ntamwana aciye agenda Gitega cahaza Musenyeri ngo yagoye ashitse Girimana ashika mahoro atanguye kuboneka rero tumuja ko dutangura kwishutse hari umuhango Musenyeri yaragiye aduhaye mugabo ati uwo muhango ndawuzi tuguma ku mavi rero niho rero twaza twumva muri uko kwezi kw'indwi ko twaratangaye twumva ati umupadiri w'Imunanira yaradutelefone dukorera ngati yewe ati sangwa paruwase ndigute ko twavuga ati aho twagiriye yubire y'imihango twaragize yubire y'imyaka 25 mu mwaka ari twaragize imisa imvukira za Mugasura yego twagize imisa bagaca turagaje ati no muzi twibuka imyaka 25 duhawe umuhango hari 2016 mu mutima wanje n'akanyamuneza kenshi nk'uwihebeye Imana wo muri zone Gasura na paruwase Gasura yavutse kubera ko twayirindiriye kuva kera twarasenze twarayinyotewe nkanje nihereye ko kuva ndi umwana ntibyakunda ko nshika ku paruwase ya Munanira ko hari kure cyane muhira bavuga ati ni kure ntushobora gushikayo nukuvuga ko paruwase Gasura ivutse nari imaze guhonyora mu Munanira nk'umukristo aja gusengerayo rimwe gusa. None niki musaba abakristo bo muri Gasura baronse paruwase nshasha nukwigina gusa canke muravuze akane kajambo mu bashikiriza mwebwe mu bari imbere canke mwaba mubakurira no mu buzima bw'ihebye nyine mu buzima rukristo nuko bwa mbere bokunda paruwase yabo bashigikire ba patiri kugira ngo itere imbere ariko kandi dushigikirane mu rukundo kugira ngo paruwase yacu irangwe n'urukundo n'ubumwe byotuma by'ukuri twese duhurira ku mukama mu bweranda. Patiri Petero Karaveri Ndayiragije icaro c'umwepiskopi muri vikariya ya Muramvya nawe ne yaragaragaje akanyamuneza kubona paruwase Gasura ivutse arongera ashimira umwepiskopi abagize ico bakora kugira ngo bashikire paruwase yongera asaba abakristo kugamburukira abasaserdoti. Turahimbawe cyane turi mu kanyamuneza ntangere paruwase Gasura ivutse uyu munsi igize 9 mu maparuwase agize kare ya Muramvya agahimbare nikose ngaha mu Gasura mwavyiboneye tuzobona umukamagira neza kuri yise y'abazima turakengurukiye cyane umwepiskopi yashimye yuko ngaha mu Gasura hovuka paruwase turakengurukiye n'abantu bose bagiye barayisaba abo bose bagize uruhara kugira ngo iyi paruwase ivuke uyu munsi abakoze ico bashobora cyose kugira
kugira ngo bategure aho abasaseredoti bazoshikira babakire. Niki musavye abakirisu baronse paruwase nshasha? Tubasavye yuko bogamburukira abasaseredoti, bagamburukiye abasaseredoti, bagamburukiye n'umwepiskopi, bagamburukiye Eklezia yose ikwiye kw'isi yose, bamenye yuko kandi turi kumwe tubashigikiye tuzobafasha kubaka paruwase Gasura. Muri Eklezia Gatolika ku isi yose bahimbaza munsi mukuru w'abamarayika bakuru ku igenekerezo rya 29. Umunsi wa gatanu igenekerezo rya 27 Nyakanga muri paruwasi yitiriwe Mikari Mweranda, abarongozi, abanyeshuri, abarezi bo ku ishuri ryitiriwe umumarayika Mikari Mweranda barahereje inkuka y'imisa yo kwibuka umuvunyi wabo, bongera abahereza umukama umwaka w'ishuri w'2019 ushira umwaka w'2020. Inkuru ya Clavier Kayoya. Mu nkuka y'imisa yatanguye igihe cy'isaha 5 n'igice irongowe n'umusasedoti w'umukama Edi Kwizera yarahimbawe kugirana ikiganiro n'abo banyeshuri, arababaza nabo baramuserurira akanyamuneza bafise mu kuza guhimbaza uwo muvunyi mu gisabisho c'inkuka y'imisa. Tuje nk'umuryango, tuje turi kumwe n'abaturongoye ku ishuri ryacu, tuje turi kumwe n'abigisha barezi, tuje kandi turi kumwe n'abaregwa bose barerewe ku ishure ryitiriwe umumarayika mukuru Mikayeli Mweranda. Tuje gusenga, tuje guhereza Imana uyu mwaka w'ishure twatanguye, kuko twebwe turazi ico Imana iri mu buzima bwacu, nico gituma tagikorwa na kimwe twifuza guhereza iminwe yacu n'ubwenge bwacu tutabanje kwiragiza no kwishira mu minwe yayo. Ngomba rero gutangura kubabaza, mbega mwaba, mbega ishure ryanyu ryitwa ngwiki? Mu Kirundi no kuvuga iki? Ishure ryitiriwe Mikayeli umumarayika mukuru Mweranda. Mu mpera z'igisabisho naregereye umuyobozi wabo kumwe n'abarezi bo kuri iryo shuri kumwe n'abanyeshuri nyene, maze ndababaza akanyamuneza bise n'ingene biyumva mu kuza guhimbaza umuvunyi wabo ariwe Mikayeli Mweranda. Nk'uburongo ishure twebwe dufise amahirwe kuko ishure ryacu ryaragijwe umumarayika akomeye mw'ijuru, akomeye mu bandi bamarayika, twari abandi bamarayika bose. Hanyuma kandi tugaca tugira amahirwe kuko umwaka w'ishure wamutangura mu kwezi kw'icenda, twimirije guhimbaza umunsi mukuru w'abamarayika bakuru. Nico gituma nk'uko biri mu kamenyero kacu twama twifuza gutangura umwaka twiragije Imana, kuko tuzi ko vyose bitavuye ku Mana ataco twoshika. Muri uwo mwaka twawuhimbaje kuri iyi tariki ya 27 kubera ko uzoshika ku munsi w'Imana tutari ku ishure, ngabo kandi tukaba twifuza kubamwo nk'umuryango. Twebwe nk'abanyeshure ko iryo shure ryaragijwe uwo mumarayika mukuru Mikayeli, turanezerewe cyane kuri uyu munsi kuko twibuka uwo mumarayika nyene twaragijwe, kandi tukaba twizera ko abandanya adusabira ari n'abadufasha no muri umwaka mushasha twatanguye turiko turabandanya ko byose bizogenda neza kubw'ubukandizi bwiwe. Kuri uyu munsi turaryohewe gose kubera niho tuja hamwe n'abandi banyeshure bose kuri ishure, tukibuka ko dufise umumarayika mukuru adukingira, hama tukaboneraho no gusengera ivyigwa tuba tugiye gutangura. Abenshi tuba tukiri mu buruhuko, mugabo iyo dusenze tugahereza umwaka dutanguye mu marayika wacu, umwe wese aribwira ati ubu harageze ko umumarayika yakarancungera naco nzobishobora mu ishuri. Nico bituma dukunda uwo munsi gose. Clavier Kayoya, Paruwasi Saint Michel ku bwa Sedikome. Arakoze Clavier Kayoya. Amakuru yerekeye inyigisho. Ugaruka ruhurikiye mu mihari n'imigwi ko muri Paruwasi Regina Patrice yo mu Kinindo wararonkeje inyigisho ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 27 Nyakanga ku civugo ngo ubasha bw'igisabisho cyo kwambariza. Idonido na Ladislas Muhizi. Uwo mugoroba wa gatanu wa nyuma y'ukwezi witwa gatanu udasanzwe kuri bamwe canke wa gatanu w'umuvukano ku bandi, watangujwe n'inkuka misa yo ku mugoroba igihe cy'isaha 11 n'igice. Nyuma y'inkuka misa hakurikiye igisabisho cyo kuri na Hazimana, naco kikaba cakurikiwe n'inyigisho nyezina. Iyo nyigisho ikaba yatanzwe na Jean de Dieu Ndayishimiye, umwe mu bagize coordination, yishimikije igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 4 kuva ku murongo wa 23 gushika ku wa 31. Mu nyigisho
nyigisho yiwe yarasavye ugwaruka ko rutokwikwegera ko mu gusenga ariko rihogwo kwiva ko mu gusabira igihugu ekleziya umuryango ariko kandi rutibagiye no gusabira abansi wigishije ati igisabisho ciza n'igisabisho kijana mu bunywanyi n'Imana inyigisho nyene yarasavye ko ugwaruka go kwisunga umuhanuzi Musa aho yaturuje ishavu ry'Imana mu gusabira no kwambariza igihugu c'abanyisirayeli yarayoboye aho nyene yaciye amenyesha ko ngo kugira ashike kw'ivyo vyose wambariza abanza kugira umutima uciye bugufi ukwemera kuzuye hamwe no kumviriza ijwi ry'Imana mu kurangiza yahamagarirwa gwaruka kwambaza imisi yose mutima mweranda kumugira umugenzi mu bintu vyose kuba abasore n'abigeme baciye ubwenge kugumana ukwemera no kwizera Patiri Ezekiel Bashingwa nawe ajejwe imihari n'imigwi muri paroisse Kinindo yabasavye ko botambuka bashingura mu kuja kumenyesha ico bumvise n'ico babonye no bamenyesha ko buri wa gatanu wa nyuma w'ukwezi ngo gwaruka ruhura rukarosa inyigisho rukaba rugizwe n'abari mu mihari n'imigwi yaho muri paroisse Kinindo Ladislas Muhizi ku bwa Sedicom muri paroisse Kinindo arakoze Ladislas Muhizi tukiri mu makuru y'imigwi n'imihari ku munsi w'Imana igerekezo rya 20 mu Nyakanga abakristo muri paroisse Katolika y'Imuyinga iri muri diocese ya Muyinga bari mu mugoko n'Inazimana bari kumwe na patiri mukuru wabo Patiri Pacifique naho nicaye baraje kuramutsa abagenzi babo abakristo muri paroisse Mukiza Mweranda muri diocese ya Bujumbura bakaba bakiriwe na patiri mukuru wa paroisse Patiri Desire na Hazimana ari kumwe n'abari mu mugwi wo kunazimana kubona baraje kubaramutsa kwari ugukengurukira abagenzi babo kuba bamenyesheje inkuru nziza nkuko vyashikirijwe na Patiri Pacifique naho nicaye ni inkuru twashikirijwe Chantal Nzeyimana ugwaruka rurikiye mu mugwi wigore gwarahimbaje yubera imyaka 25 uwo muguma zurangura ubutumwa aho hari ku munsi w'Imana igenekezo rya 29 Nyakanga mu kigo ca Foyer de Charité y'Ibujumbura idanido na Michel Nibitanga ibirori byabereye mu kigo Foyer de Charité bavyatangujwe n'inkuka ya misa yaherejwe n'umwepiskopi mukuru w'inaribonye n'icubahiro Musenyeri Evariste ngo yagoye ari kumwe n'umusaseredoti yaragijwe ico kigo Patiri Amando Kana n'abandi basaseredoti bigeze ko barangura ubutumwa muri uwo mugwi wigore bakira abanyeshure ijambo ry'intangamara no gutanga ikaze ku batumire ryashikirijwe n'uwarongoye ikigo Foyer de Charité Patiri Amando Kana akaba yaciye abwira abatumire n'ishengero ryari ryaje muri ivyo birori icari kibakoranije mu myaka 25 wigore yakira Yezu ababaye Yezu arwaye Yezu agowe Yezu yahebwe n'igitangaro mukama yadukoreye twebwe natwe ngaha muri foyer aho mudusabiye ngo muze kugirira umunsi mukuru wanyu w'imyaka 25 hano barahimbawe cyane bumva ko dutewe iteka ryo kubakira mbere Yezu niwe yaciye abidushiramwo kugira ngo ayandi ma programme yose yari uno munsi twayakuyeho kugira ngo ingene mwakiriye Yezu namwe nabakiriye uyu munsi rero wose nuwanyu agasangwa kuri uwo munsi masamane eklezia ibisomwa byeranda byo munsi tuvuge nk'inkuru nziza ya Yezu Kristo yavuga ku wundi muntu we byamugoye gufasha wari yaragorewe ku irembo iwe inkuru y'umutunzi n'umworo Lazaro mu nsiguro y'iryo jambo ry'Imana ryashikirijwe na Musenyeri Evariste ngo yagoye akaba yarakeje abo muri wigore ku kuntu bo bagerageza gufata neza ba Lazaro bari mu kibano iwabo nkuko tuvyumva muri insiguro yiwe mwebwe rero wigore nari ndwaye ni mwebwe mwandoye ni mwebwe mwansuhuje ni mwebwe mwanyambitse ni mwebwe mwampaye akantu ko kundemesha none karibu mushike mu bwami bw'Imana ngiryo jambo rikomeye rero bashikirije uyu munsi ntarindi risumba ngaha yo kubaremesha mwebwe mubandanye imyaka 25 mwarakoze bitari bike ariko hari yindi iri imbere kuko muracari bato mugumye uwo mutima mushikira bakuru banyu n'abavyeyi banyu bageze maze Burundi uzubakure akaroro keza kenshi naryo ijambo nyamukuru ry'uwo munsi bikaba ryashikirijwe n'userukira uwo mugwi umusore Roger Hagabiyaremye aho yatanguye amenyesha amamuko y'uwo mugwi ibikorwa wagira urarangura muri ico kiringo c'imyaka 25 maze mu butumwa wishinze be n'ivyo basaba bamwe n'abandi ngo Yezu ababaye abandanye yitabwaho hari kwigenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 aho hepfo kuri sezira Tanganyika niho umukama yatugabira wigore aciye kwa kuri Patrick Xavier yaba muri Paruwase Saint-Michel kumwe n'abavukanye bamwe muri umbere bari hagati yacu umukama rero nahezagirwe we atanga atitangiriye itama impundu ni yawe mukama Yezu muri rwa kuno musi kuko ico gihe rero gabavukanye inyota bumwe ikura mubakiranye gweze ubwo butumwa kw'iryo shuri mu nyuma mbere bagenda barajomeka uwo muriro w'urukundo
urukundo ku yandi mashuri. Akarangamutima kacu akaba ari kurondera Yezu agwaye, akenye, ababaye, yahebwe. Mugwigore ni muguremesha indirimbo mu mahwaniro y'Eklezia, ariko na cane cane ukabuzwiho kuremesha abagwayi badafise kiremesha. Ufise icivugo ngenderwa ko kigira kiti tuba umuco w'isi. Abahogiza bakaba barishingiye ingingo yo kurondera Yezu mababara, na cane cane muri abo bose bahebwe n'ababo. Michel Nibitanga mu kigo Foyer de Charité c'Ibujumbura kubwa Sedicom. Arakoze Michel Nibitanga. Tuje mu makuru yo mu gisata c'imibano ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 21 Nyakanga harabaye umunsi w'imiryango yuguruye bita Journée Porte Ouverte mu rurimi rw'igifaransa ku kigo Isange cakira abana bagendana ubumuga kiri muri paroisse ya Kanyosha. Inkuru ya Alain Fleury iradukunda. Kari akanyamuneza ntangere kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 21 Nyakanga mu kigo Isange aho haba umunsi w'imiryango yuguruye kuva igihe cy'isaha 5 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Kigo Isange ikigo gisanzwe cakira abana basanzwe bagendana ubumuga bwo mu mutwe n'ubwo ku mubiri, kikaba kiri muri commune Muha zone ya Kanyosha quartier Gisyo. Ico kigo kikaba kijejwe ababikira bo mu vyo w'ikigongwe basanzwe barangura ubutumwa bwabo muri paroisse mu vyo w'ikigongwe ya Kanyosha. Nkuko Mama Maria Teresa Harerimana asanzwe yarongoye ico kigo aratumenyesha ko ico kigo cakira abana basanzwe bafise imyaka 3 gushika kuri 18. Ico kigo kikaba cari kigeze ku gitigiri c'abana 26 ariko ubu akaba ari abana 23. Haraciye iminsi twari dufise igitigiri c'abana 26. Umwe yari yashikirije imyaka dutegerezwa gushikiriza umwana abavyeyi biwe canka abatitere biwe. Ubundi nawe yari umuntu abishoboye afise uburyo bukwiye, nta birebire twashobora kumufashamo kubera kuko nta vyakine yarakeneye. Abana 21 baheruka kuva muri vacances, babiri ntibaraza ntituramenya igituma. Umwe baramugumije kugira ngo ashobore kwigana n'uwo bavukana, kandi bisubiye uko bangana kose nta bandi dushobora kongera ko kubera kuko ibibanza biri limite, mbere hariho n'abaryamana. Twakira abana bafise imyaka 3 kuva ku myaka 3 gushika ku myaka 18. Hariho abafise ubumuga bwo mu mutwe n'abandi bafise ubumuga fizike bisaba yuko bagirira kine, hanyuma abandi nabo bafise ubwo bumuga bwo mu mutwe ico dushobora kubafasha kandi dusaba abantu badufashisha ni ya miti depakine. Imvo nyamukuru uyu munsi kwari ugutumirira abantu kumenya ico kigo bivanye n'ukuntu ibindi bigo bisanzwe bikora nka Isange bisanzwe bifise abantu benshi babigendera kandi babifasha. Uyu munsi novuga yuko ari umunsi udasanzwe kubera kuko iyo initiative yagize abantu babiri. Umuntu umwe d'abord aca asensibiliza yumvisha uwundi mugenzi we yuko iki kigo gikwiye kumenyekanishwa kugira ngo abantu benshi bakimenye. Yafatiye ku karorero ko kindi kigo usanga abantu buzuye bakabura naho baja, bakabura naho bashira ibintu baje bafashisha abo bana, ariko asanga hano ikigo kitazwi abantu barakimenya. Niho havuye ico ciyumviro cyo kugira ngo iyi journée de porte ouverte yuko yoba kugira ngo abantu benshi bashobore kukimenya, bashobore kucitaho, bashobore no kuza barabwirirekana bamenye abana ivyo bakeneye kuruta bahishikiye. Maria Teresa aramenyesha ko abo babikira ataburyo bukwiye bafise bwo kurera abo bana, ari naco gituma uwo munsi wabaye. Arashimira bimwe vyimva mutima abantu bose bama bafashije abo bana, akongera agashimira umupfasoni Maria we yagize ico ciyumviro cyo gutegura uwo munsi. Twabamenyesha ko ico kigo Isange cyatanguye kwakira umwana wa mbere itariki 15 Nyakanga umwaka wa 2016. Alain Fleury iradukunda Paroisse Kanyosha kubwa Sedicom. Arakoze Alain Fleury iradukunda. Abarukiye mu muhari wa Schanstatt wo muri Paroisse yitiriwe Augustino Mweranda baragendeye abagwayi bo mu bitaro vy'umuganwa Karori Regent ko hari ku munsi wa gatatu genekerezo 18 Nyakanga. Inkuru ya Alexis niyo nkuru. Kubera umuhari wa Schanstatt watangujwe na Pastor Kentemici ku igenekerezo rya 18, aba Schanstatt barangurira ubutumwa
ubutumwa kuri paruwase yitiriwe umweranda Augustino bakaba barafashe iyo tarike ya 18 kwama bayibuka buri kwezi aho bagenda kuraba abagwayi mu bitaro bitandukanye hamwe no mabohero kuri iyo genekerezo nk'uko tubibwirwa Niyongere Jean Marie asanzwe arongoye uwo muhari wa Schwanestar. Ubutumwa bwacu nk'uko bisanzwe turaza kuraba abagwaye iko wa 18 wazina kwezi utashe. Rero ubwo butumwa rero bwo tuburangura icamena mbere iryo genekerezo ya 18 wazina kwezi twisunga aho umuhari wacu wa Schwanestar batangura. Rero natwe rero mu guhimbaza 18 twifatanya n'abagwaye tukaje kubafungurira tugenda gufungurira abafunzwe dufasha abana mu barabara ni mu ntumbero yo gukora ubutumwa rero kuko mu Schwanestar urangwa n'ibikorwa by'ubutumwa birangurwa n'abaye muri bonyene. Bakaba barashoboye kugendera abagwayi bo mu masale ya Shiririji hamwe na pediatrie mu bitaro vya Prince Jean Charles bakaba bagiye babashiriye ijambo ry'Imana hamwe n'imfungurwa. Muri iyo sale ya Shiririji ikaba irimwo umuvyeyi Nshimirimana Everine ava mu ntara ya Cibitoke komine Mugwi agwaje umwana wiwe bakaba bamubwiye ko uyo mwana ashobora kuvurirwa hanze akaba asaba kuri uwo wese afite umutima wo gufasha ko yomufasha mu kumurondera urupapuro rwa ntawe nikora kugira ngo ashobore kuja kuvurirwa hanze. Umwana wanje afite ikibazo cyo koperwa mugabo barambwiye yuko batazomukora ari kuja hanze nanje nta buryo mfise bwo kugira ngo bazomukore ndi ngaha rero ndicaye ngaha mu gitanda nta na kimwe bariko barafasha ndi ku gitanda ca gatandatu mw'isare ya 13. Umwana baramushize n'isonde yaracomotse ndi ngaha nta na kimwe bariko baramfasha bambwiye yuko bazompa urupapuro rwo kugira ngo umwana bazomujane hanze bagira neza bazomfasha atari umuti bariko baramutera nyene nasaba rero bagira neza ko bofasha kugira ngo ndebe ingene umwana vyogenda ko yotora kamitende. Hakaba n'abandi bagwayi bagwariye mu bitaro vya Shiririji mu cumba ca 14 bafise ingorane y'ukuronka imfungurwa kuko bava mu ntara za kure bataronka ababagemurira bakaba basaba abafise umutima wo gufasha ko bo bafashisha ico bafungura nk'uko babivuga. Mbayeho ntagira ikintu mfungura n'utu duhuzu nambaye naduhawe n'abagira neza rero nizo imfunguro bateka ngaha nizo bazana mu muceri n'ibiharage ntacyo nzobeye gufungura kubera ngo ay'igisukari dufashwa nabo twahasanzwe kwera kitarose tukaryama twaronka no tugafungura twana tubiri ntarose twonye turarira tukabura icyo twonka kitabagira neza batuzaniye nk'ubu inkondo nk'amaberebere y'umwana. Alexis Niyonkuru Paruwase Saint Augustin ku bwa Sedicom. Arakoze Alexis Niyonkuru. Amakuru yandi madiocese igisata c'ubutungane n'amahoro cyo muri diocese ya Bubanza caratunganije ihwaniro y'ugwaruka ruhurikiye mu makoperative dukire tubane n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bita Silke bakaba baje bava mu mitumba 5 iri muri komine ya Bubanza n'imitumba 10 iri muri komine Gihanga. Iryo hwaniro kaba ryabereye ku mutumba wa Ciya muri komine ya Bubanza ku civugo ngo gwaruka dufatiye mbere mu gukorera mu mashirahamwe no mu makoperative gutyo twiteza imbere aho tubaye. Ni nkuru twashikirijwe na Emmanuel Habyarimana. Sozera no makuru ku inama idasanzwe ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza Yesu Kristo mu Burundi kuva bwenekerezo rya 2023 gushika bwenekerezo rya 2028 Nyakanga harabaye inama idasanzwe y'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza Yesu Kristo mu Burundi ku civugo ngo Ecclesia Yesu Kristo imenyesha inkuru nziza mu Burundi no kwisi yose. Iyo nama ikaba yabereye mu seminari nkuru yitiriwe umweranda Papa Yohani wa kabiri. Kabari kuri iyo nkuru sozere ko no makuru nkabashimira mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyakurikirana ashimira abagenzi banje bafashije kuyatororokanya Odrade Kaze njye kuri micro mukama bahezagire.